munsi wa kabiri igenekerezo ya 5/0 umwaka wa 2021 Nshuti bakunzi mukurikira amakuru ya televiziyo Renaissance ndabaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru tugiye dutangure kuri izi nkuru ziyagize. Ubwicanyi bwasubiye kuba ndanse mu Burundi. Mu ntara ya Karuzi umuryango wose waragandaguwe kuri Uwimana, mu ntara ya Cibitoke naho ibiziga bikaba bibandanya gutogwa. Mu kiganiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse kugirana n'abanyagihugu kuri 31 Kigarama umwaka uheze, yemeye ko intahe igiye gusubira kwiganza mu Burundi. Ishirahamwe rigiteka ntigizera ko iyo mvugo izojana n'ingiro. Muri ano makuru murabikurikira. Hakurya y'amazi, Faustin Archange Touadera yarasanzwe ari waramutswa igihugu ca Centrafrica, niwe yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba muri ico gihugu. Idonido ryano makuru ni Mukanyisasi. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Abantu batandatu b'umuryango umwe baragandaguwe mu ijoro ryo kuri uwa Mungu ku mutumba Gisenyi wo muri komine Buhiga mu ntara ya Karuzi mu buseruko bushira uburaruko bw'u Burundi. Marie Louise Baricako arongoye umuhari Inamahoro avuga ko biteye agahinda bibabaje kubona hari abantu baguma bicwa abandi bakanyuruzwa bakabugwa irengero mu gihe ubutegetsi bwo mu Burundi bwari bujejwe kubakingira bwama buriko burasemerera bwemeza ko mu Burundi hari amahoro n'umutekano. Marie Louise Baricako agasaba abarongoye igihugu c'u Burundi kwikubita gashi bagahagarika ubwo bwicanyi bakongera bagashengeza abaguma bahekura u Burundi. Tumukurikire. Nta majambo yo kuvuga ariho. Ikintu umuntu yoshaka kuvuga no kuvuga ati birateye agahinda, birababaje. N'ahantu vyabaye mu buryo utagira n'uwuhoza kuko nta wasigaye. Nta n'uwo guhoza yasigaye. Ivyo bintu n'ukuri birababaje, birateye agahinda, bikongera bikatubabaza twebwe nk'abavyeyi ko ico gihugu abaturongoye baguma bariko baravuga hose hirya no hino ngo amahoro yariraye, amahoro yarasesekaye mu gihugu. None amahoro yosesekara mu gihugu abantu bakaguma bapfa nk'uko umenga nta cabaye. Uyu muryango wishwe si wo wa mbere. Si wo wa mbere watewe, si wo wa mbere wishwe. Hari aho bica bakica bakeyo hagasigara abandi bakazimira, abandi bagakorerwa yandi mabi. Biriko biraba vyinshi, kandi uko biba wogira ngo ababijejwe si kibazo kuri bo. Ikintu rero twovuga twebwe kuko nta n'ubundi twoshobora kubitura, nta n'ubundi twobisaba kuko nta wobwira abanyagihugu ngo ntibikingire. Navyo nyene bivamo akajagari. Rero uno munsi birakwiye ko abatwara igihugu basubira bakaraba neza amabanga bajejwe. Bakaraba ico bajejwe aho kuguma bavuga ngo amahoro yariraye ataye ariho, aho kuguma bavuga ngo vyose ni vyiza kandi abantu bariko barapfa. Bafate ivyo amabanga yabo mu minwe, bakora ivyo bajejwe, bakingire abanyagihugu, bakingire igihugu. Icambere coco bahagarike kudahana kuko yaba hatari kudahana ibi bintu ntibiba biba. Burundi kirashoboye gutwarwa mu mahoro n'umutekano, abantu bakidegemvya, abantu bakabaho, birashoboka cane. Mugabo bisaba ubushake bw'abategetsi bitwararitse ineza y'igihugu n'abanyagihugu. Mu gihe iyo neza itari imbere ntibiragera gukunda. Nico gituma dushobora kubona abantu bapfa umuryango wose ugahonywa umenga ni ikintu gisanzwe. Nukuri si ikintu gisanzwe, ni ikintu kibabaje, kandi bogerageza bakanyarutsa ntibibandanye biba kuko bizohungabanya benshi, bizosambura igihugu. Marie Louise Baricako arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme Inamahoro. Amakomine ya Buganda na Rugombo mu ntara ya Cibitoke ntasiba gutogwamwo ibiziga vy'abantu. Ivyo biziga bitogwa ku nkombe z'uruzi Rusizi. Mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa, ikimenyesha makuru gikorera ku mbuga ngurukana bumenyi SOS Media kivuga ko kimaze guharura ibiziga 11 vyatowe n'abanyagihugu baba ku nkengera z'uruzi Rusizi. Ivyanyuma bikaba ari vy'umukenyezi n'umugabo vyatowe kuri uwa mbere muri zone ya Ndava yo muri komine Buganda.
ivyo biziga bikaba vyari biboshe abajejwe intwaro n'igipolisi bakaba baciye bihutira kubahamba batarinze gutohoza abo bantu kugira bamenyekana baribo. Abanyagihugu bo muri ayo makomine ya Buganda na Rugombo bakaba batekewe n'ubwoba kubera ivyo biziga biguma bitogwa. Ivyo naho bimeze gutyo abaserukira ibihugu vya Buraya mu Burundi barifurije umwaka mwiza leta y'u Burundi. Mu rwandiko basohoye bakaba bashima ingene ibintu vyifashe mu gihugu, bakanashima kandi ko Uburundi buherutse gukurwa ku rutonde bw'ibihugu bikwikiranirwa hafi n'umugwi ujejwe umutekano mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Bakamenyesha kandi ko imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya igiye gusubira kunagurwa. Ntawo kwizera ko ivyo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gushikiriza ko intahe igiye gusubirana ijambo mu Burundi bizoja mu ngiro, bivugwa n'ishirahamwe riharanira hagati y'akazi na muntu rigiteka. Anshe niko yagize arirongoye akavuga ivyo afatiye ku bwicanyi bubandanya kuko ngo ahakiri ubwicanyi nta butungane bushobora kuhabarizwa. Anshe niko yagize arongoye rigiteka. Mw'ishirahamwe rigiteka ico Perezida Ndayishimiye yavuze ko agiye guhagurukira ubutungane, sinibaza ko nta cyizere dufise kininiya uko aya mabi yose ariko arakorwa biraboneka ko abandanya yiyongera muri iki gihe ariko aratwara, tukagira tuti rero mu gihe adashoboye guhagarika ayo mabi n'ivy'ubutungane ntazohagararira kuko ukudahana niko gutuma n'ubwicanyi vyo kunyuruza abantu vyo guhotera abantu bibandanya bigwira. Reka tubirindire mugabo mushira muri giteka nta cyizere dufise turiko turaba ingene ubwicanyi bubandanya buduga, kandi kanatsinda n'abari muri iyo leta yiwe biribonekeza ko arabaranzwe n'ibibi vyinshi. Ano makuru tuyabandanize mu yavugwa mu gisata c'amagara y'abantu. Ibihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika vyatanguye gutera intambwe nini kubijanye n'urukingo gukiza ca COVID-19. Aho twavuga nk'igihugu ca Guinea Conakry catanguye kugerageza ubwo rucanco. Igihugu ca Afrika y'Epfo naco kikaba gitegekanya kuronka incanco imbere y'ukwezi kwa Ruhuma muri umwaka nyene 2021. Inkuru na Winnie Nkurunziza. Afrika y'Epfo ni igihugu casinzikajwe cane n'ikiza ca corona ku mugabane wa Afrika. Ico kiza kikaba casubiye kugwirirana muri ico gihugu, ariko kikaba gitegekanya kuronka icaco za mbere mu kwezi kwa Ruhuhuma muri uyu mwaka nyene w'2021. Umushikiranganje w'amagara y'abantu muri Afrika y'Epfo yaramenyesheje ko uburyo ugo rucanco ruzotangwamwo ruzovana n'ibiganiro biriko biraba hagati y'amahinguriro akora imiti n'ico gihugu. Muri iyo misi heze leta ya Afrika y'Epfo ikaba yaranebaguwe n'abahinga mu bijanye n'amagara y'abantu mu gihugu kubera batevye mu gutangura kurondera uburyo boronka urukingo rwa COVID-19. Igihugu ca Afrika y'Epfo kikaba kimaze gushikana abantu barenga miliyoni banduye. Igihugu ca Guinea Conakry naco kikaba caratanguje kwigenekerezo rya 30 Kigarama mu mwaka uheze urukingo rw'ikiza ca kikaba kiriko kiragerageza urukingo rw'abarusiya Sputnik 5. Leta ya Guinea Conakry ikaba yizeye kuronka incanco zigera ku miliyoni 2. Ariko hakaba hazotangura gucandagwa abantu bake babishaka mu bantu bakuze. Inyuma y'ivyo niho hazofatwa ingingo yuko ugo rucanco babandanye barukoresha canke baruhagarika. Hakaba hamaze kuboneka muri ico gihugu nyene abantu barenga ibihumbi 14 by'abanduye uwo mugera. Igihugu c'u Rwanda kikaba naco cifuza gutanguza ugo rucanco. Hakaba hizewe gucandagwa ibice 20% by'abanyagihugu mu mezi 3 ya mbere y'umwaka w'2021. Ivyo bikaba bimenyeshejwe mu gihe ibitigiri vy'abandura ico kiza biriko birongerekana. Bikaba vyatumye hafatwa ingingo zishasha nko kugara ibikorwa vyose guhera isaha z'12, isaha yo gushika mu rugo ikaba yagumijwe saa 2 z'ijoro hamwe no guhagarika kuja hanze y'igisagara ca Kigali. Mu gihugu c'u Rwanda hakaba hamaze kuboneka abantu barenga ibihumbi 9 vy'abanduye uwo mugera. Winnie Nkurunziza arakenuye. Uwahoze ari umukuru w'igihugu muri Central Africa niwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kuri 27 Kigarama umwaka wa 2020 ku majwi 53 n'ibice 92 nkuko vyashikijwe n'umugwi w'igihugu ujejwe amatora ku bantu bari biyandikishije 1,800,000 ngo bazotore.
abababa ibihumbi amajana gusa nibo bitabiriye ayo matora. Iruhande y'utunenge twagiye turashigwa ahabona n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ayo matora yabaye igihe hari ubwoba bwinshi kubera imigwi yitwaje ibigwanisho itashaka ko ayo matora aba, yanasaba ko hobanza kuba ibiganiro. Iyi nkuru na Darlene Irakoze. Ivyavuye mu matora vyatanzwe kuri uyu wa mbere nkuko vyari bitegekanijwe n'umugwi utegura amatora wo mu gihugu ca Centrafrique. Ibiharuro ntabanduka bikazoba bizotangazwa na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ibanje kwiga ibirego vy'abayitura biyamiriza ivyavuye mu matora. Ivyo bikaba bitegekanijwe imbere y'itariki ya 19 uyu mwaka. Kubahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu 16 uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Anicet Georges Delogel niwe wenyene yaronse amajwi 21% n'ayabandi bose bari munsi yayo. Kubwo abarorerezi mvamakungu hamwe n'abatavuga rumwe na leta ngo abitabiriye amatora benshi ntibashoboye gusohoka umunsi batangaza amatora bivuye ku iterabwoba ry'imigwi yitwaje ibigwanisho bari inyuma y'igisagara ca Bangui. Abatavuga rumwe na leta bakaba bafatira kuri ivyo mu kuvuga ko amatora yabayemwo ubusuma butagira izina. Ku rundi ruhande amatora ntiyabaye kuko ibiro vy'amatora bitigeze vyugururwa. Abitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu 9 nibo bamaze kwandikira umugwi utegura amatora bashikiriza ibirego. Uwahoze ari umushikiranganje wa mbere akaba amaze kugabisha ko ashobora kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Urunani rw'imigwi yitwaje ibigwanisho ikomakomeye yiyise Coalition des Patriotes yiyemeje kugwana gushika ifashe umugwa mukuru wa Bangui. Ku munsi w'Imana uheze ibindi bitero bikaba vyatumye igisagara ca Bangassou gifatwa. Ico gisagara kikaba kiri mu bumanuko bushira ubuseruko ahahana umupaka n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ku birometero amajana 750 vy'igisagara ca Bangui. Umugwa mukuru hamwe n'ibindi bisagara bikaba bicunzwe umutekano n'ingabo za ONU zigize urwego rwa MINUSCA harimwo abasirikare b'u Burundi n'u Rwanda. Na Darlene Irakoze arakenuye. Mu kigabane kw'isoko c'urunani rw'amaradiyo Inzamba, RPA na televiziyo Renaissance tugaruka ku nsiguro ihimbazwa ry'umunsi mukuru w'umwaka mushasha rifise mu muryango mu Burundi. Ikigabane kw'isoko mugishikirizwa na Bertrand Ngendakuriyo. Abarundi barahimbaje kuva mu ijoro ryo ku munsi wa kane umwaka mushasha w'2021 abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura bakaba batawuhimbaje co kimwe, bamwe bari mu miryango abandi mu biteramo vyo gusenga mu nwero n'ubutambiro. Mu Burundi bwaho hambere uwo munsi mukuru w'umwaka mushasha naho nyene warahimbazwa, ariko icawuranga nuko wahimbarizwa mu miryango. None uwo munsi mukuru w'umwaka mushasha ufise insiguri yihe mu miryango? Inyishu ni muri kino kiganiro kw'isoko umukaba mugira mu gishikirizwe na Joe Bertrand Ngendakuriyo kaze. Ihimbazwa ry'umunsi mukuru w'umwaka mushasha ryagiye rirahinduka kw'imyaka yagiye irahera. Bimwe mu vyaranga uwo munsi vyagiye birahebwa kuri bamwe kubera babifisemwo nako babihisemwo, kubandi naho kuko batabishoboye. Tukaba tubibwirwa na mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi akorera televiziyo Renaissance. Muco y'ikirundi kujya umwaka vyamyeho kera byari bifise insiguro ikomeye bigaheza bikabera mu miryango nkuko biri mu bitabo vy'akahise ku Burundi. Umunsi mukuru wo kujya umwaka wa mu kwezi kwa ruheshi kwari gusanzwe ari ukwezi kwiyimbura. Uwo munsi wari ugushimira Imana rurema yahangaje umuryango ukahashika n'amahoro. Serugo niwe yarongora ivyo bikorwa, kenshi yaba ari kumwe n'ubuserukira kiranga kuri uwo mutumba. Nta jambo rindi ryaba ritekanijwe, Serugo yarasenga akavuga amajambo yo gushimira Imana rurema, akongera agatura Imana ivyifuzo vy'uwo muryango muri uwo mwaka mushasha utanguye. Ifungurwa zo kuri uwo munsi zaba zidasanzwe, baracumba umutsima w'amasaka canke w'uburo, bakaba banatetse inyama we n'izindi mboga, abana bakicara batonze uko barutana mu myaka. Serugo yaratangura akabega agatamira ubwa mbere, mu nyuma agacazaraho umwe ahereye ku mukuru gushika ku wa nyuma. Iyo haba harimwo uruhinja rutaragera gutamira, nyina wiwe niwe yatamira mu kibanza ciwe. Uwo munsi wo kujya umwaka abantu baririnda gukora ico cose atari ciza mu gutinya ko uwo mwaka utanguye wohava uhera bimeze gutyo. Nta watukana canke ngo ateke ibifungurwa atari vyiza.
ariko no munsi nkuko twavyiganiwe n'abanyagisagara ca Bujumbura babajwe n'urunani rw'amaradiyo mu guhimbaza umwaka mushasha bisigaye bihera ku mugoroba wo ku 31 Kigarama. Abantu barasenga bakiginana mu kwihereza ibifungurwa n'ibinyobwa ababishoboye, abandi bakaja mu mazu y'ukurara baratambiramwo canke bakaja mu biteramo vyo kurara barasenga. Uko uwo munsi wahimbazwa vyarahindutse cane, naho hariho bike bisa. Insiguro uwo munsi wari ufise yarahindutse cane. Kera ico bakora cose kuri uwo munsi caba gifise insiguro mu gihe ubatari uko bikimeze. Uwizi bijanye n'inyifato Jean Bosco Nijimbere abona ko ibintu byagiye birahinduka bifitaniye isano n'inyifato zimwe z'abantu n'ubushobozi. Kurikira insiguro atanga akaba yaganira na Emile Nibasumba wa Radio RPA. Aho hambere ubunani bwaraba nivyo mu kuba bwakogwa rimwe mu mwaka bariko barigina umwimbo baronse bongera bitegurira guteragira bikabera mu muryango serugo akagira agaha umwaka abana n'umukenyezi wiwe bari bafise ukuntu bigenda bikurikirana ngira murabizi. Ico gihe rero mu gihugu cyose uburyo bwo kubaho bwari bumwe, bwari babayeho bivuye mu mwimbo baba baronse. Niyo mpamvu byabera mu miryango yose bigahugwa cyo kimwe. Ariko kino gihe ibintu byarahindutse, uburyo bwo imibereho yarahindutse, abantu ntibakibayeho nkuko bari babayeho kera. Ubu mu guhimba mu kurya umwaka babikora gutandukanye. Hari ababikora bivanye n'uburyo baba bafite, bagenda bakaja kwinezereza mu tubari aho basangira n'abandi, cyangwa bakagenda mu tubyiniro. Abandi nabo ugasanga baraye gusenga, umwe wese abikora uko abyumva. Aho bitaniye rero nuko n'uwose na serwe yabikorera mu muryango. Uno munsi hari gusanga ubuzima bwarabatandukanije, ugasanga arikorera kure y'umuryango, ugasanga wa mwaka mu rugo abana ntibaronse ububaha, noneho nawe akaja akawusangira n'abagenzi abo bakorana, abo bahurira mu bintu bitandukanye. N'uwaba mu rugo nta gaciro bakibiha, agaciro babiha kera, uno munsi sibyo babiha. Usanga abantu bagiye hamwe mu gusangira umwaka kubera bakorana, kubera basangira sport, kubera ari abagenzi. Ugasanga n'ufise uburyo arateguriye nk'ibyo kurya abana n'ibindi, ariko ntibabiha agaciro yuko umuvyeyi serugo yabwiza gubisangira n'abana. Muriyumviye ko imico yagiye irahinduka, naho hari bimwe bigishusha. Ivyo bikaba byavuye hanini ku buzima bwagiye burahinduka mu miryango. Nino kwinico kigabane kw'isoko duce dusozerera ko amakuru twari twabateguriye. Shimire mwese mwafashe umwanya ukuyakurikira, shimire bagenzanje bafashe mu kuyatunganya, nkaba ndabikebanuye naho ubutaha.